icambere shaka guhera ko mvuga ibijanye n'ikanguro uyu munsi ugiye kumenya ni giki dukora mu ikanguro. Ni giki dukora mu ikanguro, ni giki kidushoboza kuba mu ikanguro. Ni giki ubuzima bwawe bwizwa kumenya kubijanye n'ivy'umutima w'ikanguro. Nivyo uyu munsi ngiye gusangira namwe. Icambere ngira intangamarara. Petero wa mbere icambere turasoma dure ku murongo w'10 dushikane ku murongo wa 12. Ubwa mbere na mbere ngo masubire ndagukonscientize ibijanye no kumenya igihe urimo. Kuko ibi bihe twebwe turimo ni bihe bitandukanye n'ibihe abandi babayemo. Tashaka kuvuga ikanguro mu bihe vya kera kuko ikanguro sitwe turiko turavuga ubwa mbere. Debora yarabaye mu ikanguro. Ba Elisa barabaye mu ikanguro, ba Eliya barabaye mu ikanguro, ba Daniel barabaye mu ikanguro. Ariko ababayeho imbere y'isezerano rishasha hari amatsiko bari bafise. Ivyo muri ibi bihe vyari ibintu bariko barabibwirwa na Muhemu Yera avyatagura, vyabatera amatsiko kumenya ico gihe ni ryari. Ibi turiko turavugishwa, Imana yabahaye kubivugishwa. Mugabo Imana ntiyabahaye kumenya ryari ibintu bizoba. Ibintu bizofata ikibanza ryari. Ku buryo ijambo ry'Imana cyubwira ngo barakoze ama investigation, bararondeza. Ariko Muhemu Imana arababwira ngo si vyanyu kumenya. Ivyo muri ko murakora, you are not serving yourselves. Ngo ariko muri ko mubikorera abandi. Niko ngo bariya ivyo bavugishwa vyari byo twebwe uyu munsi tugiye kugenderamo. Nico Petero agerageza gutabuza ishengero namwe uyu munsi shaka ko mumenye kuko ntuzokwiga n'umunsi numwe uba mu ikanguro utaramenya igihe ubwa mbere na mbere urimo. Ikanguro ubwa mbere na mbere ifatse kukumenya dispensation urimo, ibihe urimo, aho Imana yagushize, aho Imana yaguteretse. Mbega nihe agenda iraho hantu, niye calendrier Imana ifise kuko abahawe kubimenya ivyo vyabahaye umwidegemvye. Ijambo ry'Imana cubwira ngo Daniel amenyeshejwe n'ibitabo imyaka yari yarashinzwe ko Abisirayeli bazomara mu buja, aho niho deliverance yatanguriye. Ntibizoza utaramenya calendrier, ntibizoza utaramenya igihe, ntibizoza utaramenya ryari Imana amaze kubishinga kubitegura kubikora. Ariko uyu munsi Imana ishimwe ko ntituri babandi batazi, turabazi icyo Imana iriko iravuga muri kino gihe. Ikirico shimira Imana bikantera kuvuga uvuriza atagukekeranye na gutoya ko twavutse mu gihe cyo. Nani siko visa abantu na batatu n'imiburi muri kino kibanza. Nari mvuze ngo twavutse mu gihe cyo, twavutse mu gihe cacu. Imana ishimwe cyane. Ivyateguwe vyose vyari vyateguriwe twebwe. Tugende gato mu vyumvise ngene Petero abivuga hamaca tubandanya. Petero wa mbere cyo cyambere murongo w'9 aravuga ngo mugahabwa ikizanwa no kwizera kwanyu nico gakiza k'ubugingo bwanyu. Ivyako gakiza abavugishwa n'Imana aribo bavuze ubuntu mwagira muze muhabwe. Ivyo gakiza ariko avuga ngo of this salvation the prophet have inquired and searched. Ivyako gakiza abavugishwa bavugishijwe, ivyako gakiza abavugishwa Imana yabahaye guprofetiza ko bararondera kumenya ryari ivyo bizoba, ryari ivyo vyashirizwe. Bariko baravuga aka gakiza, ntidushobora kuvuga ikanguro tutavuze agakiza. Agakiza twumvamo ibintu biri. Agakiza hari agakiza k'imishaha, hari agakiza aho abantu bava mu byo bari barimo bakinjizwa mu destiny yabo bagahindurirwa ibibanza. Komeza wumvirize. Sura ku murongo w'10. Ivyako gakiza abavugishwa n'Imana aribo bavuze ubuntu mwagira muze muhabwe. Barabirondera barabisesa. Barabirondera barabisesa. Barabirondera barabisesa. Version ivuga ngo barakoze ama recherche, barakoze ama investigation, barabirondeye barabiserangura. Non seulement mu bijanye n'ubwenge bari bafise, ariko n'ibijanye na Muhemu yari karabakoresha.
umviriza munsi basesa igihe icari cyo barasesa igihe icyari cyo. Iki gihe bene data turimo ba Elisa baragisesa. Iki gihe bene data turimo ba Eliya baragisesa, ba Yeremiya baragisesa, bararondera kukimenya. Daniyeli we yabwiwe ngo matanisha isesa kuko ibi bitahawe biki gihe, ariko mu gihe cy'iherezo Mpwemu Yera niyamara gusukwa abo bose bafise ubwenge bwo kubitahura. Komeza. basesa igihe icari cyo n'ibimenyetso byaco. N'ibimenyetso byacu. Mwumvirize neza ibijanye n'iki gihe turimo biritubwiye ngo abakera apana bari bo bose sabami babisesa. Ababisesa barabana Imana yari yahaye amaso y'ijuru. Ababisesa barabana barufite capacity yo kumva mu buryo bw'imhemu. Ababisesa barabantu bashobora kuvugana n'Imana. Yaramajwi y'ubuhanuzi ngaha muri inosi barabirondera ariko ntibigeze babimenya. Urazi ikihe cyose umenye ibyo abandi batazi, ivyo biguha icubahiro. Igihe cyose Imana ikeneye kugutandukanya n'abandi, izo guhishurira amabanga, izo kubwira ibyo abandi batigeze bamenya, izo kugurura mu bubiko bwayo aho yanyegeze amabanga akomeye y'ibihe n'imyaka. Iyo uronsemo na kimwe aho hantu, ibyo bikugira udasanzwe, ibyo bikugira umutwe, ibyo bikugira umurongozi, ibyo bikugira urongora aho abandi baca. Imbere ko tubandanya, genda mu Bikorino. Uyu munsi ndumva kabisa twambara twatsi. Uyu munsi Imana yadusuka ko twatsi twumye, iki dusuka ko na essence yanabonetse buke buke tuje twaka. Harago umuntu azogerageza kukuzimya kuko hari umuriro batazimya, hari umuriro bahunga bikiza. Ubiriza Loti yabwiwe ngo nimwirukange ntihagire n'uraba inyuma, kuko nubwo bogerageza kuzana kizimya moto uyo muriro kuko wakijwe n'Imana. Umuriro abantu bashobora kuzimya n'umuriro wo ngaha mw'isi, n'uwavuye ku by'abantu bakoze. Numva ameri yanyu muri cyo kibanza, ariko umuriro umwana w'umuntu atacanye, umuriro Imana ubwayo yacanye, nusakuzane nde uwo muriro nta n'umwe ashobora kuwuzimya. Nibyo bigiye kuba muri kino kibanza, nibyo bigiye gukoreka muri kino kibanza. Uyu muriro ugiye kuyigiza, ugiye guturika itava ku Mana zose, ugiye gutura indwara zose mu mubiri wawe. Uyu muriro ugiye gukuraho ibigatanya byari byarigize ndaze z'ubuzima bw'iwawe. N'umuriro Imana igiye gucana. Vuga ngo Imana icana umuriro muri jewe. Vuga ngo Imana yaca umuriro muri jewe. Twebwe icyo dukora ni ukwenyegeza gusa. Twebwe icyo dukora ni ukutawemerera yuko uzima. Bivuga ngo umuriro wo ku gicaniro ntuze wigere uzima. Icyo nicyo gikorwa cyacu. Yawucanye tuwugumane. Numva ameni yanyu muri icyo kibanza. Abikorino ba mbere igice cya kabiri, shaka kwereka umurongo wa mbere ndaza kuguhagarika. Nanje bene data hamwe n'abasanga iwanyu sinaje ndagakura mu majambo canke mu bwenge. Uni Paul igihe nazi wanyu sinaje ndagakura mu majambo canke mu bwenge. Ibyo mwashobora kumbona ko suko nari ndeze mu bijanye n'amajambo. Hari umuntu avuga amajambo ko ati uyu muntu arakarisa, umuntu arasongoye, ariko igihe Paul yaza ivyumvikana amajambo yavuga no mu bwenge ntabwo vyagaragara. Ariko atavuga ku murongo wa kabiri ngo wiki kuko nagabiye kutagira ico menya muri mwebwe. Nagabiye kutagira ico menya muri mwebwe atari Yesu Kristo we yabambye. Atari Yesu gusa yabambye. Iyo tuvuga ikanguro nta kindi tuba dukeneye, nuko abantu bambara Kristo, nuko abantu bayisura Kristo, nuko abantu bamumenya, bakamenya ibyo atekeyemo, bakamenya umutima wiwe, bakagira umutima wiwe. Igihe nasa sinazi ndagakura amajambo, sinazi ndagakura mu bwenge, ngo sinagabiye kugira ico menya atari Kristo yabambwe. Haleluya, haleluya.
uwo niwe uyu munsi dufise wo kubwira isi. Muzi impamvu isi iri mu bibazo ni kubera bataramenya Kristo. Iyo tuvuga ikanguro, Kristo arisurira abantu bose. Nta muntu yamenye Kristo yanka mwene se. Nta muntu yamenye Kristo abandanya yivayanga mu vyaha. Nta muntu yamenye Kristo akora ibishoboka byose nguriya nanigwe. Uwamenye Kristo afise umutima wiwe. Umutima wa Kristo uragutse. Umutima wa Kristo wifuza ko abantu bose bamenya Imana. Umutima wa Kristo wuzuye imbabazi. Umutima wa Kristo n'umutima w'ubucunguzi, n'umutima w'ubutabazi. Uwo niwe Imana igiye gusuka muri kino kibanza. Numva ameni yanyu muri kino kibanza. Umutima wa Kristo ubiza ntiwisirako, usira ku bandi ngo uyo naho yari Imana ntiyabonye ko kuringana n'Imana ari ikintu cyo kumirako. Iyo umutima wa Kristo umaze guhishurwa muri wewe, hari ibintu ndasubira kumirako. Rusubira kumira ku cyubahiro cy'iwawe, rusubira kumira ku mafaranga y'iwawe, rusubira kumira ku masura y'iwawe, rusubira kumira kuri kiriya cyangwa kiriya. Ariko icyo ubukene ni kimwe, nuko abantu bose bamumenya, nuko abantu bose bahishurirwa ibanga wahishuriwe. Oh my goodness. Komeza ku murongo wa 3. ariko nabana namwe mfise intege nke. Igihe nabana namwe avuze ngo nari mfise intege nke. I was with you in weakness, in fear and in much trembling. Igihe Paul yaza hari ibintu byamuranga. Avuze ngo yari afise intege nke. Intege nke ariko avuga ngaha si intege nke zo kudasenga, si intege nke zo mu mutima. Intege nke ariko aravuga ngaha naho ubiriza we atariho ariko Kristo akeneye kabaho. Naho atavyiwe ariko arashyira imbere nibyo yarazi. Haravuga ngo nagabiwe kugira icyo ntamenya nubwo yarazi. Intege nke ariko aravuga ngaha nivyo yiyambura, nivyo abona ko ataco biza kumara. Aravuga ngo kandi nari mfise ubwoba bwinshi. Iyo turi muri ikanguro hari ubwoba Imana itwinjizamwo, hari ubwoba Imana idushyiramo. Si ubwoba bwo kunanigwa, si ubwoba bwo kugwa, si ubwoba bw'ibiriko biraba, ariko ni ubwoba bwo kudakora icyo Imana iduhamagara gukora. Ni ubwoba bwo guhusha intumbero y'ubuzima. Naho ubuzima bwa umviriza si ubwoba buri negative. Oya, ni ubwoba bwo kubaha Imana, ni ubwoba bwo gushurwa icubahiro cyayo. Mose avuga ngo igihe negera abantu iryo jwi ryariko riravugira ngo negereye ntinya mpinda agashitsi. Uyu Paul niwe agaruka agacavuga ngo igihe nakorera Imana nayikora nuzuye amarira menshi kandi ntinya cyane. Imana ishimwe cyane kandi ajugumira, and in much trembling. Ku murongo wa 4, imvugo yanje no kwigisha kwanje ntivyarimwo amajambo y'ubwenge yo kwemeza abantu. Imvugo yanje no kwigisha kwanje ntivyarimwo kwemeza abantu. Si imvugo yemeza abantu, si kwigisha kwe kwa konvenka abantu. Meme se yafise amabanga akomeye muge nk'iki cy'ikanguro Imana idukoresha mu majambo. Mumbabari abantu barushe n'amajambo. Twavuze amajambo menshi muga ibikorwa si byinshi. Twavuze byinshi Imana izokora ariko yimaze gukoreka nibikeya. Ntituri mu gihe cyo kuvuga, turi mu gihe cyo gukora. Yesu aravuga ngo data arakora nanze nkakora. Akasubira ngo natwe birakwiye ko dukora, ariko ngo natwe turinjiyemo ibikorwa by'uwantumye hakiri ku murango. Bugomba bwire atabwishobora kugira icyo akoze. Mbare umuntu ari wandi yawe ngo ni igihe cyo gukora. Mubwire ni igihe cyo gukora. Ntidufise umwanya wo kuvuga, dufise umwanya wo gukora. Ntidufise umwanya wo kubara inkuru, dufise umwanya wo kurema intahe.
nzi ko ufise abantu muri kino kibanza bariko baranyumva bakambambera imeze neza ntitufise umwanya ufite kuvuga ivyabaye oya turi muri kino kibanza turi muri bino bihe vy'ikanguro kugira ngo tushireho ibikorwa abazoza inyuma yacu bazosigara baravuga bazovuga ngo imana y'abapapa wacu imana y'abo twakomotseko imana ya Potre Kevin SIBOMANA imana ya Aline imana ya Josie imana ya Pastor Clementine iyo mana tukere kugaragaza ibikorwa bikomeye abantu bazosigara barayibukirako numva mbere ya muri kino kibanza mbare umuntu yari yongera ati liste y'abahizi ntiyaheze mumbari abahizi bo kwizera ntibarangiye uti kuko mu banditswe izina ryanje ntiririmwo narivuze ngo izina ryawe ntiririmwo ariko mbizira kubwire turaza kubibona abamarika ngo bafise amatsiko haleluya rige nishingiro ki turaza kuhashika haleluya ngo ivugo yanje no kwigisha kwanje umviriza sivyo vyemeza abantu my speech and my preaching were not with persuasive words ntivyarimo amajambo y'ukwemeza abantu but in demonstration of the spirit and of power muri ivyo yavuga vyagaragaramo ijambo kugaragara mwene majambo vyerekana vyapresenta abantu vyereka abantu hari igihe uvuga Yesu Kristo abantu bagaca bamubona hari igihe uvuga Yesu Kristo umuntu agaca akira kanseri hari igihe uvuga Yesu Kristo umuntu agaca ava mu buzima bw'ivyaha yararimwo ako kanya kihana ibi nivyo ariko aravuga vyagaragaramwo mwemu n'ubushobozi a chaque fois mwemu agaragaye hategeza kugaragara ni mwemu y'ubushobozi kuko mwemu igihe cyose yigaragaza mu bushobozi ubushobozi ni kuvuga iki ni ikintu kirenze gutabura ku mwana w'umuntu ni ikintu kiri gikomeye ni ikintu kirenze ubwenge bw'umwana w'umuntu ibihe bene data twinjiyemo mumbabarire badufata uko bashaka batwitiranye n'abandi batwita amazina bashaka turi mu gihe aho tugiye kwerekana yuko muhemu twahawe atari muhemu w'amajambo ariko ari muhemu w'ubushobozi numva meni ya muri kino kibanza kurya vyabaye mu gihe ca Eliya kurya vyabaye mu gihe ca Yezebeli nico gihe n'ubu isengero rigiye kwinjiramo numva amen message muri kino kibanza aho mwemu agiye kugaragaza ubushobozi bw'Imana atari amajambo umuntu azovuga ijambo rito ariko ibikorwa bikaba vyinshi berekeza iyo jambo numva amen message neza ku murongo wa 5 kugira ngo kwizera kwanyu ntiguhagarare mu bwenge bw'abantu ariko guhagarare mu bushobozi bw'Imana kugira ngo kwizera kwanyu ntiguhagarare mu bwenge bw'abantu iyo kwizera guhagaze mu bwenge bw'abantu nta bikorwa bigaragara nta bikorwa by'ubushobozi bigaragara oya ariko iyo kwizera guhagaze mu bushobozi bw'Imana urazi nta kintu kiryoshe iyo kuravuga ufise amapreuve ikintu cyakomeje ishengero rya mbere they were not talkative ni bara abantu bavuga cyane bara abantu bari demonstrative nicyo gituma atakintu kimwe cyabakanga kuko barazi ko icyo bavuga gerekezwa n'ubushobozi muri kwijambo nababwiye umusiguzi 8:4 ahari ijambo ry'umwami aho hantu hari ubushobozi aho hantu hagaragara ubushobozi iyumvire aho bagera ahantu babonye ivy'Imana ikirakoresha amaboko y'intumwa hari ibintu bivugwa nyine ugacona k'abantu bataraba mu ikanguro iyo abantu bakibona ko abakozi b'Imana n'Imana batandukanye nta kanguro riba riraturika Petero abwira Ananiya aramubwira ngo si umuntu beshe ariko beshe mpwemu yera ariko ugiye kuraba Ananiya yabeshe mbwira beshe mpwemu yera hari uwo yaranazi bahurira ko muhema ataboneka yabeshe Petero mbwa Petero amubwira tumvirize wowe bibajije ko uhenze umuntu mbese nkikira umuntu
nayongeye muri mpemu yera. Tutarashika aho hantu twumva ko twayongeye mu mana. Wowe n'Imana mudatandukanye, wowe na Kristo mudatandukanye, wowe na mpemu mudatandukanye. Yesu avuze ngo kuko twe na data turi umwe, niko namwe muri umwe na jewe, therefore namwe muri umwe na data. Bisigura iki? Nta wewe nta Yesu, wewe uri muri Yesu. Ayo maboko yawe n'amaboko ya Kristo biva ngo turi ingingo z'umubiri wa Kristo. Ishengero biza gushiftinga aho hantu rikaza aho rimenya neza yuko rikorana n'Imana, nirikorera Imana. Gukora Imana si ndaviance kandi simbaye umunyabwibone, ariko ni Bibiliya ivuga ngo kuko dukorana nayo. Mbwira umuntu rero ati ukorana n'Imana. Next. Ku murongo wa 5. kugira ngo kwizera kwanyu ntiguhagarare mu bwenge bw'abantu, ariko guhagarare mu bushobozi bw'Imana. Sisi. Yamara tuvugana ubwenge hagati mu batunganijwe rwose. Yamara tuvugana ubwenge hagati mu batunganijwe rwose. However, we speak wisdom among those who are mature. Tuvugana ubwenge hagati mu bantu bari mature. Hari ubwenge udashobora kuvugira mu bantu bataraba mature. Ariko hanavuze ngo ikibanza turimo mwe mu Imana dushikanyemo, naho tuvugana ubwenge hagati y'abantu batunganye gose. Abantu bari perfect. Ano bavuga ngo those who are perfect. Abantu bamaze kumenya, abantu bazi. Perendata tubiza kugwana ishaka. Mwari muzi ko igihe abantu bataramenya, tutaraduza ukwizera kw'abantu, tukaduza ukwiwacu gusa, ari ibintu bidashobora gukoreka. Kuko intumwa ikintu zakoze, baradugije ukwizera mu bantu, baradugije ukwizera mu bakristo. Kuko abantu babonye Petero baza kurondera abagwayi, atari Petero babwiye ngo nibwene murondera abagwayi. Uko kwari kwizera kumaze kuba eleve. Nagomba bahishure ibanga benshi mutari muzi. Suko abakozi b'Imana bo hakurya y'amazi turakuma YouTube ari bitangaza kuruta twebwe, ariko nuko ico bakoze baturushije, badugije ukwizera mu bantu. Iyo bazi ko ari gikorane cy'umukozi w'Imana naka, baza bose afise umutima wo kwitega. Ariko ngaha baza baraba ingene uza kumaramara, baza kuraba ingene mwagize organisation. Aha baza kurorera, ariko ahandi ukwizera kwaraduze n'abantu bamaze kuba mature. Iyo umaze kugera aha hantu, listen, nta kintu coroha. Imana ikora mu buryo buteye ubwoba. Bivuga ngo bazana abagwayi ngo babashira mu nzira, ngo naho coba igitutu. Apana Petero, bivuga ngo nubwo Petero batomubona, ariko igitutu cya Petero kikabaca ko gusa. Kandi ko bavyiza niko vyabwo ukwizera kwari kwaduze. Bere data, murakereka Imana ikora ibimenyetso n'ibitangaza vyakabura rugero muri kino kibanza. Duze ukwizera kwiwawe. Ukwizera kwani gushaka kuduga toko turavuga Kristo. Ukwizera kwani gushaka kuduga tutariko turahishura Kristo. Iki nico umviriza, wa mugore aragwaye butinyanka yari yarumvise amakuru ya Yesu. Bisigo mu mene majambo, ukwizera kwe ni kwahagaze mu bwenge bwiwe, ariko hari amakuru yari afise. Zakayo ntiyakijwe n'ikintu, hari amakuru yari afise ku buryo vyamuteye amatsiko yo kuraba uwo Yesu. Kuryo Yesu umva ko kwizera kwano kwari kwaduze, baraza kumurondera ngo aze kubakiriza abantu. Otuwe yari Yesu mwana w'Imana, ariko ivyari kuriwe n'ivyaduhaye. N'igihe cya Petero Tabita yapfuye baragiye kumurondera. Ndasenga Imana muri kino gihe cy'ikanguro nawe baze kukurondera. Numva meri ya muri kino kibanza. Iyo kwizera kw'abantu kwaduze, hari ahantu bashika ku buryo ibyo tuvuga bavyumva kuruta. Kano karumvikana? Did that make sense? Birumvikana. Tuvugana ubwenge hagati y'abatunganye gose, ngo not the wisdom of this age. Atari ubwiki gihe. Bisigura ngo hari ubwenge ba Yesaya batari bafise, ariko twebwe uyu munsi dufise. Bavuze ngo si ubwenge bw'iki gihe, oya, n'ubwenge bw'abatunganijwe cyane abaganza b'iki gihe, who are coming to nothing. Iki kintu kirakomeye ngo abaganza ba kino gihe, they are coming to nothing. Ivyo muri ko murabona uyu munsi umengo biraganjije uyu munsi, biriko biza gucika ubusa. Twebwe ivyacu biratandukanye n'ivy'abandi. Twebwe tuva mu busa,
to something. Ariko ibindi biva kuco byari biri to nothing. Siko muri ko murabibona? Bamwe baramanuka abandi bakadubuka. Nzi ko bisa abantu bimuhemuba. Ijya ngwara imere nawe umuryango wawe iri kiraza kuba ubusa. Ariko nawe uri kuragenda gucika ikintu. Biramanuka tukadubuka. Tugerekano kantu biramanuka tukadubuka. Biramanuka tukadubuka. Abo muntu uyu munsi bakomeye baramanuka tukadubuka. Nuvuga ngo uyu munsi bateye ubwoba umviriza they are coming to nothing barahera naco tugacika. Muri ko murangiza muri kino kibanza. Ngo bagenda bayoka niko bira ikirundi ivuga ku murongo w'indwi basavuga ngo we speak wisdom of God in a mystery. Tuvuga ubwenge bw'Imana bwari bwaragizwe ibanga. Ubwenge bw'Imana bwari bwaragizwe ibanga nishurirwa Imana iguha. Naho ubwira umuntu hari umuntu yanwengeje mu minsi heze nasengeye umuntu ndavuga ngo tora amazi washiremo umunyu hanyuma ndayasengera araza gucacika umuti kuri iyo ngwara ufise hanyuma abikoza carakira. Yari umumama abana biwe bamenetse umutwe bacafata umunyu bagaca bashira mu mazi bagaca bano bacaza kubira mama none ko natwe twashize umunyu mu mazi ariko tutakize. Ubwo n'ubwenge umva mbere ya muri kibanza. Yesu abwira wa muntu ati genda muri kiya kidengeri si wamwe wiyuhagira ibitangabo kangahe indwi bacukira. Elisa abwira Namani arambwira genda wiyuhagira ibitangabo kangahe indwi. Atangura kumwira kora ko ntiyaraza ubwenge ariko aravugiramo. Haramuza tubega iwacu nta mazi meza ari. Ugira mwe daye mufise ibiziba. Twe dufite amazi ari pop. Ashaka kubipinga. Umuntu Imana amubwira tumvirize sibijanye n'amazi. Nibijanye n'ubivuze. Haleluya. Kira nzi ko bisa abantu muri kino kibanza. Sibijanye n'ijambo ry'umuntu, nibijanye n'uburivuze. Ninda rivuze. Amen. Soma ijambo kirundi, ariko tuvugishwa n'ubwenge bw'Imana bwari bwaragizwe ibanga bwari bwaranyegejwe ubw'Imana yagabiye kera ibihe byose bitarabaho ko buzoba icubahiro cacu. Hari ikintu bavuze ngo Imana yari yarabigabiye kera ko uyu munsi bizoba icubahiro cacu. Twongo mari majambo Imana kubikisha bavuze icubahiro tuje murabikiro kintu icubahiro cyo gutwara umuduga mwiza. Hari abantu batwara imiduga myiza ariko basuzuguritse imbere y'Imana. Hari abantu uyu munsi baba mu mazu y'ibitangaza sindi konta n'ibintu byiza. Oya mugabo twe tubibamo kubw'impamvu. Ugashaka kwibamo kubwawe nta utandukanye n'abarya abandi. Kuko twebwe ikintu cyose kigize ubuzima bwacu kuva twakira Yesu twarapfuye tubayeho kubwa Kristo tubayeho kubw'Imana. Ikirizo umviriza nukuri ndagusengera ngo ugire inzu nziza wakiramo ingenzi wakiramo abantu bavuye ahandi utanga mu indaro umuntu akaryama agahishurirwa Kristo. Amen. Bibe abakozi b'Imana. Amafaranga ndakwifuriza menshi ariko abe ayo gukorera Imana kuko birivuga ngo tuba abanyabwenge tumenye kubika ubutunzi bwacu aho inyenzi ingese n'abambuzi badashika. Yarababwiye umuntu apfuwe ntibavuga ngo urumva ngo asize ngo ama etage aya ngo yarike bavuga ico yamaze. Ugwanire kugira ico uzosiga abantu bazosigara baravuga wamaze. Ico risho kiri mu mugisha. Muribuka babagabo bari mu nzira yo muri Emawusi ingene bariko baravuga amakuru ya Yesu ngo shango ubu bariko bavuga amakuru yiwe bamuvuga ataraza ngo yifatikanya nabo arabumviriza ati uwo muri ko muravuga neza ati we nuzi vyabaye hari umugabo shaho abantu benshi baragiriwe neza kubwiwe nyene bababaye ariko ntibigira bamumenya. Kame biraryoshe kumva ibyo basigaye barakuvugako hazava ngujya kwarakabona apfuye ngujya arapfuye turaruhuka. Jene bazi ko naho uburi ebana ku murongo w'umunani. Kandi mu baganza b'iki gihe nta wabumenye iyo baba barabumenye
niba barabambye umwami w'icubahiro. ku murongo w'icenda. Ariko nk'uko handitswe, vuga ngo nk'uko handitswe, nk'uko handitswe, vuga ngo nk'uko handitswe, vuga ngo nk'uko handitswe. ziriswi aha rero bica biduga, vuga ngo bica biduga. cyarumva ibintu biriko biranduga. Sometimes ubuzima bwa mwemu hari ibintu wumva erega burabasanze uravyumva. kuvuga ibintu tumva naco ni kibazo, ariko hari ukuntu bisanta, hari ukuntu vyumva, hari ukuntu bivuze uca wumva umerewe, hari ukuntu uca wumva uhindutse muri wewe. hari ngo nk'uko vyanditse as it is written. ngo ngwiki ngo ivy'ijisho ritigeze kubona, ivy'ijisho ritigeze. hari abantu bagiye biteze kubona iby'amaso yabo atigeze kubona. hari abantu biteguye kubona iby'amaso yabo atigeze kubona. kuko ubiza handitswe ngo ivy'ijisho eyes has no see, no ear heard, no have entered into heart of man the thing which God has prepared for those who love him. nababwiye ko ikanguro ntirishoboka atarukundo. bavuze ngo iby'ijisho ritigeze kubona, iby'ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umwana w'umuntu, ivyo bintu Imana yabibikiye. vuga ngo Imana yarambikiye yakubika. gute wobona ivyo abandi bamaze kubona? itandukaniro ryawe n'abandi ryo bari hehe? gute wumva ivyo abandi bamaze kumva? itandukaniro ryo bari hehe? ariko bavuze ngo ivy'ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umwana w'umuntu, ivy'ijisho ritigeze kubona. bavuze ngo ivyo Imana yabibikiye apana bari bo bose, babandi bamukunda, babandi bahevye byose bakamukurikira, babandi bari ready gusiga vyose bakamukurikira, babandi biteguye no gutanga ubuzima bwabo bugaturigwa ku bw'izina ry'umwami Yesu. amasi menshi ku mwami w'abami. ngahantu ushaka kubazana, uramaze kugera ahantu wumva ko ibindi byose atagaciro bifise, ubikompaye n'umwami Yesu. apana amajambo, uramaze kugera ahantu wumva yuko utababaye ikindi kintu icyo cyose nk'ari igiciro kinini ku buzima bw'iwawe, ariko ari Kristo gusa kubumvye muri byose. natacu ubufise umwenda wo kwambara, nawe tubufise ishuka yo kwifuka, nawe tubufise ifaranga nayo mu mufuko, ariko ukumva ko Kristo akubumvi, Kristo akuzuye. aho hantu utarahagera, nturagera aho ushobora guturisa ikanguro. ikanguro rituriswa n'ababandi bameze nka ba Petero, babwira ati turakubamba. ati ndabisabira ikintu kimwe gusa, ntimumbambe nk'uko mwabambye umwami wanje. jewe mucurike, kuko urya yabambiwe jewe singiye kumubambigwa. je mucurike. ibijyanye n'ivyo gufa ukomva ntacyo bivuze, kuko terima hari umunezero ushobora kuba ufise kuba udashobora kumva umubabaro urimo. muriko muravyumva? ivyo yabibikiye bande? abamukunda. mbarizo umuntu iruhande yiwawe ati umukunda bingana gute? tugiye guturitsa ikanguro. fine, ikanguro ntituriswa n'abari bo bose, ikanguro rituriswa n'abakunzi biwe. uri umukunzi wiwe, uri umukunzi wa mpemu yera. urazi umukunzi wawe utari kuramubona urabura amahoro ati bibanza. Bene none nkuba ari hehe? none nkuba ari hehe? nigeze kwandi kumena mu bishop ahantu tuko turasangira, amaguma yumva madame aguma telefone cyangwa ngo kushango biracagaragara kuko bivuma ngo mugishuhiraniye ngo je tumaranye imyaka 200 ngurikira wumva apere cyane naho ubwo muze ndabafashe imyaka. Listen, urukundo normal ruri genuine
rumeze nka vino. Vino uko imara umwanya munini nikiryoha, plus imara imyaka myinshi plus iryoha cyane. No mu Mana nuko bimeze, plus mukundana umwanya muremure plus biryoha cyane. Kuko umviriza, urukundo ntirumenyera, urukundo rumara rufise ikintu ruhishura. Ibaze, uraza aho twavugiye Yesu ashima, uraza aho twavuga ati Yesu ndagushima, muga kubera ko utaravuga none si byane tugomba tuvuge, kubera ko imisozi byamara ibishasha. Uraza aho twazenga gusenga, yaje gutuma barinda bavuga ati nimugabanye iminsi gusenga musenga myinshi, parce que nta rukundo bagira. Muga umukunzi wawe umviriza uramukumbura muri kumwe. Wowe utarakumbura Yesu muri kumwe uzoza tugusengere. Cyangwa ufise umukunzi mukundana mugabo utamukumbura, hari vyononekaye. Urukundo rwabo mu gihe ciherezo ruzoja muri fizere rucike ibarafu. Mbara umuntu rwanda yabati ugo rukundo rukure muri fizere, rukure muri congelateur, rukure rutembe. Urazi iyo gwacitse ibarafu ruguma hamwe, iyo rumaze kuguma hamwe ni wewe n'ivyawe n'abawe. Iyo rugumye hamwe ntawe bimarira. Me amazi atugira ikimaze kubera ko atemba akavahari akaza aho turi. Iyumvira hamwe yoguma ahari, ati murahumba ntimuntembesha, twopfa twese. Yesu nk'urukundo, nka expression urukundo rw'Imana, ntiyaburi ko kuringa n'Imana ikintu cyo kumira ko yaremeye aratemba. Cyo mvuga ngo urukundo ni liquide, ruratemba. Reka rutembere mu mutima wawe, reka rutembere mu buzima bwawe, reka rutembere mu miryango yacu, rutembe, turutembeshe. Vuga ngo turutembeshe. Wow. Twese ku murongo w'icumi. Ariko Imana yabiduhishuriye muri mpwemu wayo. Akareba. Ariko Imana yabiduhishuriye ivyo ushobora kumenya utabishuriwe na mpwemu yera. Nshuti mashaka usura handi rero muri Petero, wumvirize kungene vyagenze. Mpwemu Imana agaca bibabwira bariko barabirondera babibuze. Petero wa mbere 1 tugazishwa ku murongo wa 11. Basesa igihe carico n'ibimenyetso vyaco cerekanwa na mpwemu wa Kristo yari muri bo. Vyerekanwa na mpwemu wa Kristo yari muri bo. Yavuga yatagura ivy'imibabaro ya Kristo bitari bwabe. Yarabivuga vyatagura yuko ari imibabaro yuko ya Kristo igiye kuba, ariko ngo ntivyari bwabe. Ariko murabe kino imisi yose ikanguro riva mu mubabaro, ikanguro riva mu mutwaro, ikanguro riva mu marira. Imbere yuko ayisuga ubwiza bwa Kristo abanza guhisugwa imibabaro ya Kristo. Tanke ishengero teragira umubabaro aho riramukwa ibizanye n'ikanguro, ntituragera aho dusubira kuvyara ikanguro cyangwa tuturisi ikanguro. Hari ahantu bihera mu mutwaro, bihera mu kurara amajoro uri kurarira, bihera mu kubabazwa n'ibiriko biraba. Ikibabaza nuko abantu b'uyu munsi bose babaye insensible. Bose nta numwe ariko arakogwa ko n'ikintu nakimwe kiriko kiraba. Nta numwe uyu munsi biriko biraba. Ibitaze kuri wewe si kibazo kuri wewe. Mugabo ubundi nimbura umuntu wo guturisa ikanguro ibiraje ishinga abandi bibwizwa nawe kukuraza ishinga. Turabe ngo genda ryama ngasinzira, hari abandi uyu munsi baryama ntibasinzire. Turabe ngo genda ro ivyo fungura, hari abandi uyu munsi batashobora fungura. Imisi yose mpwemu w'Imana atangura kuhishura imibabaro imbere yuko ahishura ubwiza, kuko imisi yose ubwiza buza inyuma y'ibihe vy'umubabaro. Numva menya muri cyo kibanza. Twihute Abaroma 8 ku murongo wa 18. Abaroma 8:18. Twihute. Abaroma 8 gishigikije ijambo ry'Imana. 8:18. Niyumvira yuko imibabaro y'iki gihe, niyumvira yuko imibabaro ya kino gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzohishurirwa. Idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzohishurwa. Umviza misoso ubwiza buzima y'umubabaro. Kuri Kristo birivuga ngo kubw'imibabaro yari yarasizwe imbere, kubw'umubabaro yari yarasizwe imbere, nivyo byamutumye yihangana ntiyagira isoni kindi isoni z'umusaraba. Imisoso umunezero uza inyuma y'umubabaro. Raba abavyeyi bamaze kuvyara kugira ngo anezegwe,
abanza guca mu bihe by'umubabaro. Ibihe by'umubabaro ku buzima bw'ishengero nivyo bitegura ikanguro, bibiza kuzura. Nta n'umwe yaturikije ikanguro bituzuye ataragira umutwaro bariko barapfira mu vyaha, ataragira umutwaro w'abantu bariko barafarubisa Satani katwaza amanyama. Utarabazwa nabo Satani agenda turumata ku munsi ku munsi, yangaza ku munsi ku munsi. Ushaka guturitsa ikanguro, ikanguro miso siriva mu mutwaro. Nimvira yuko imibabaro ya kino gihe, ndabasarishe gatoya, apotre ikanguro acuza n'imibabaro. Abikorinto ba kabiri igice ni cya 4 somera ku murongo wa 16. Nico gituma tutihebura. Bavuze ngo iki? Nico gituma tutihebura. Ishengero bavuze ngo iki? Bara umunheri wande wati nico gituma nihebura. Mumbara uti nico gituma nihebura. Abaturitsa ikanguro ntibigera bihebura n'umunsi n'umwe. Therefore we do not lose heart. We do not lose heart. Ariko vyatevye bivuze umwanya munini nico gituma tutihebura. Aho bakuvugishirijwe ko yuko bigiye gucamwo katakiraba, ubabwire ngo nico gituma nihebura. None ubona ko imyaka yakujanye, erega imyaka yaguheranye, ubabwire ati nico gituma nihebura, nico gituma nihebura. Uko biceba sinihebura, uko bifata kanya sinihebura, uko byabimeze kose sinshobora kwihebura. Therefore we do not lose heart, even though our outward man is perishing. Now umuntu wacu w'inyuma ariko arabora, yet the inward man ariko uw'indani agenda ahindurwa musa, uw'indani agenda bamusasa day by day, ku munsi ku munsi. Igikomeye si hanze, igikomeye ni ndani. Mwari mwanyumvise? Igikomeye si kigaragara inyuma, igikomeye ni kiri ndani. Ishengero uvuze ryarabaye charnel ku buryo ibintu byose rivyenterpreta riravye inyuma. Baraba inyuma ingene usa, baraba ivyo ufise, baraba umugendana, ariko kenshi Imana nyene arigigira ku kantu nyene. Inyuma bigasa nabi, mugabe indani iri kirabishingura ku munsi ku munsi. Unaho umuntu wacu w'inyuma abora, naho umuntu wacu w'inyuma rimwe mu byanka kasinzira mu ijoro, hari kubindani haguma hindurwa musha. He's being renewed day by day. Vuga ngo gituma nihebura, kuko umuntu wanje w'indani aguma yiyubura mu nkomezi shasha, aguma habwa amabanga adasanzwe. Ati umuntu wanje w'indani ariko arahisugwa, ariko arategurwa, ariko arategurwa. Umvize ku murongo wa 17 dushikane ku 18. Kuko amarushwa yacu ahwahutse. Amarushwa yacu agisiki ahwahutse. Amarushwa yacu agisiki ahwahutse. Sengero turi mu marushwa, ariko amarushwa arahwahutse. Narivuze ngo arahwahutse, ntaremereye. Ubrise uremere muri twebwe rimwe mu yera n'ubushobozi bwiwe. Amarushwa yacu arahwahutse. Mu yandi majambo sayi bihe vyose ntazokwamaho, sivyo twashiriweho, sivyo Imana yaturemeye. Ushobora kuvuka ukenge mugari uzopfa ukenye. Cyatuma ayo marushwa arahwahutse. Ushobora kuvuka usuzuguritse ariko ntuzopfa usuzuguritse. Nico gituma tutihebura. Amarushwa yacu arahwahutse. Mpameni renze ngaho, mpameni renze ngaho. Umvirize ngene bacha bavuga. Kuko amarushwa yacu ahwahutse yakanya kanone. Yakanya kanone. Umviriza bavuze ngo yakanya kanone mu kirundi ntibisobanutse neza, ariko mu cyongereza bavuze ngo yakakanya gato, yakakanya. Umviriza gatoya nayo umwanya muto paraporo y'Imana igiye kugukoresha, paraporo y'Imana ikiraguhamagarira, paraporo y'ikuraza, paraporo y'ivyo ugiye gukoreshwa nayo nivyo kanya gato.
For our light affliction, which is but for a moment, is working for us. Is ayo marushwa wahutse hari ikintu ariko aradukorera, hari ikintu ariko aradutegurira, hari ikintu ariko aradushiriraho, ariko adushiriraho iki? yiyongeranije cyane kudushikiriza ubwiza buremereye. Yiyongeranije cyane kudushikiriza. Hari abantu bagiye gushikirizwa ubwiza buhebuje, hari abantu bagiye gushikirizwa ubwiza buremereye, hari abantu bagiye gushikirizwa icubahiro kirenze. Nimba bari muri kiyo kibanza numva ameni yabo. Yiyongeranije kudushikana. Vuga ngo hari ndiko ndashikana. Kudufata taxi ati ushikane aha. Naya marushko nayo uri kuracamo, ukudataho uri kuracamo. Ibintu biriko birakuzazana uri kuracamo. Hari ahantu biriko biragutwara. Yo numva ameni ya muri kiyo kibanza. Aho hantu hitwa ahantu hari ubwiza. Mukino wavuze ngo bugize iki? Buremereye. Nishurashaka no mucyongereza cyo bavuga ngo far more exceeding and eternal weight of glory. Eternal weight of glory. Ibihe bidashira. Ibihe bidashira. This week turangize. Natwe nituraba kubiboneka. Ngo ngwiki. Ntituraba kubiboneka. Ngo ngwiki. Ntituraba kubiboneka. Abakene guturika muri bino bihe ngiyi mindset bafishe. Ntibaraba kubiboneka. Ntibaraba kubihari. Muracyari ngaha. Muracyari ngaha. Nimba muri ngaha mu amen imeze neza. Amen yo mu ikanguro. Amen yo mu ituriswa gikanguro. Bavuze ngo hey, ntituraba kubiboneka. Imisozi zoraba kubiboneka. Umenye neze ko wamaze guhusha inzira. Haleluya. Ntukarabe kubiboneka. Kuko ivy'agaciro Imana yaduhaye ntibiboneka. Kandi bivuga ngo yatoranije ibitaboneka kugira ngo ititure ibiboneka. Ngo nibitariho yarabitoranije kugira ngo ititure cyangwa ihindure ubusa vya bindi biboneka. Kanseri iraboneka, ubukene buraboneka, ubugumba buraboneka, bukehanirwa biraboneka, gusuzugurwa biraboneka. Ndacha bafise muri kino kibazo nkumva amene yanyu. Amadeni araboneka. Hari umutama waje umutama ufise imyaka ingahe? Ati jewe nta myaka mfise. Haleluya. Biga byose biboneka. Bivuze ngo nije akanya gato. Ntituraba kubiboneka. Kandi byaratoranije nibitaboneka. Ukwizera kwawe yaragutoranije. Ukwizera ni kuboneka. Ukwizera niki? Nukumenya gose byizige udakekeranya. Bivuga ngo kutabonwa. Vuga ngo kutabonwa. Vuga ngo ntibiboneka. Ariko bikora ibiboneka. Ntibiboneka. Tambwe ati nyereka ukwizera kwiwawe ntakonyereka gufisa ibara iri ntavyo wonyereka. Mugabo agasangwa wizeye. Nzobona ico wizeye. Kiko kiraga. Mpameni birenze ngaho. Haleluya. Amavuta y'Imana ntaboneka. Mugakora ibiboneka. Nimba tukiri kumwe numva ameni yanyu. Yaratoranije ibitaboneka. Shikituma ndashima Imana ko yagutoranije nyene. Nta nuwo kubona bati uyu muntu biraboneka kare umunyacubahiro. Oya vraiment. Yarakugize simple. Nuwo kubona yo guhonyora kaje. Ngori pasteur. Kumaba pasteur mukiri bato. Bivuga ngo yatoranije ibinyantege. Ndashimana ko turi ibinyantege. Cyo cyatumye dutoranye. Ashaka ko ndavuga ibijyanye n'ikanguro dushaka gusiga babagabo bane babanyamibembe. Murabona bajya abagabo. Waricara bari baratawe. Baba hanze y'igisagara. Nta numwe ugwaye ntawo muzanira amazi. Umva nyene barabantu nyene batawe. Bakokowe. Bwabo Elisa umusumwa aravugishwa. Imana yateye ubwoba. Bibiliya ni igitabo vraiment cuzuye ukuri kose. Imana yakoresheje abanyacubahiro mugabo kandi Imana yarakoresheje abatungu. Nivuga ngo babandi nyene basuzuguritse. Iyumvire agakiza k'igihugu. Abanyamibembe bane
bafise amano adakwiye badatambuka neza mugabo abo bakijije igihugu kigeze aho gisonza umugore akabwira uyundi ati nk'umwana wawe tumurye uyu munsi ntituza kwigwa ariko uyu munsi kamwe turawumara ejo dufata uyu wawe aba ari we turya bakijwe n'abandi utunyantege turavuga atari ugupfa twapfuye umva imantete yabo ubundi ho hari icyo tugisigaje mbabwira ikintu kimwe imana yakeneye ibyihebe byo muri kristo yesu ashimwe none ubundi ho tudakoreye kristo bizaba bimaze iki hari ubundi buzima bundi bwiza witeze inyuma ya kristo Profeti tugende ari gufata twapfuye tugende hariya bagihaguruka gusa kuri izo termination yabo imana yumvikanisha mu matwi y'abasiriya imirindi myinshi y'ingabo nyinshi ibaza utuntu tugendera ku dutsintsiri gutya ariko bose barirukanga dushize ati hewe batwibundi ati none umuntu yoshobora gutereka igikapu cy'uburobe cyuzuye ngaga ntaba ari hafi yabo mwari muzi ko nabuvuga umuntu wese avuga icyo akunda nawe uvuga iki wawe amen ati byagenze gute kumbe ngo imana yayumvikanishije mu matwi yabo igitero kinini ashaka kw'Ikanguro Guturika hari ikintu imana yumvikanisha ngaha mu isi ni igitero cy'ijuru reka burya sama irizo bagize baravyumvise kuko ndibwire ko ingabo z'ijuru zari ziri kumwe nabo bahageze baravuga ati ubure tugomba twicare turye tunywe mugabo umwe muri barababwira toya twicare turye tunywe hariya bariko barajya abana hariya bariko barajya amahunguruka y'inuma baravuga ati ikisigaye cyo kugira ngo turye tunywe ikirige cyo kuvuga inkuru nziza Bernard duhaguruke tugende tuvuge inkuru nziza Kristo ni bonve ni inkuru nziza baca baragenda hakoreshwa abantu abanyamibembe abanyantege nicyo gituma tutihebura kuko amarushwa y'akanya ka none yongeranije kudushikiriza ubwiza buremereye haleluya shavuga ikintu gikomeye ngo ntituraba kubiboneka hepfo ngo ko ibiboneka ari iby'akanya gato ngo ariko ibitaboneka ni iby'ibihe bidashira ibyo uri kurabona ni iby'akanya gato ariko ibyo utari kurabona ni iby'ibihe bidashira okay reka ndangize abanyefeso 5 aharenda arangije cyo dusenga abanyefeso 5 somera ku murongo wa 14 nico gituma bivugwa ngo ikangure wowe usinziriye nico gituma bivugwa uyu munsi biravuga ku mugabo w'Imana nzima uyu munsi biravuga ku mama no ku mupapa ari muri kino kibanza uyu munsi biravuga ku mujene wese ari hano hantu ikangure wewe usinziriye ikangure wewe usinziriye turi mu vy'ikanguro turi mu vy'ugukangwa ikangure wewe usinziriye arise from the dead vyuka ube mapfuye Kristo arakumurikira and Christ will give you light ngoma vuga ikintu umwanya mutoya iri jambo ngo ikanguro awake ni jambo ry'igiriki ryitwa egero grâce kinyandikire E-I-G-E-R-O egero canke egero ndio ngo masigure hamada bari kure mugende iri jambo ikangure ni jambo ry'igiriki egero gisigura iki egero gifise insiguro zine insiguro ya mbere ya egero nuko bwa mbere na mbere ugira kumenya egero have ngo ikangure mani majambo niko avuze ngo menya neza hishurirwa gira ubumenyi bukwiye be conscious menya iri jambo kumenya niko mani majambo nukugira information zikwiye ku kintu ntidushobora
guturitsa ikanguro tutagira information ubwambe na mbere yico twakiriye, ico twacitse, ico dutwaye, n'ico Imana itwitezeko. Iri jambo ngo menya, tumenye iki? Menya umuhamagaro wahamagaye muri Kristo Yesu. Menya Kristo yaguhamagaye. Menya ikiguzi yarishe ku bwawe. Menya kutakiri uwawe ariko uyu munsi uganzwa nawe. Menya ko wagizwe inkone y'ubwami bwiwe. Menya kuboswe mu mutima. Menya kari kizirisa umutima wawe. Menya kari Imana ikwitezeko ngaha muri nose. Menya. Iri jambo kandi kumenya ni jambo risigura kugira ubumenyi bw'icyo uza gukora mu bihe bigoranye. Pasa muri umuntu avuze ngo ndazi icyo nza gukora, arazi mugabo azi nimba ari muri situation igoye, arazi ngene aza kuyitwaramo. Egero birasigura ngo menya. Tishobora guturitsa ikanguro tutazi. Ikanguro ntituriswa n'abantu bibitazi, ikanguro turiswa n'abantu bazi. Egero abantu bazi Imana yabo. Daniel avuga gute? Abazi Imana yabo. Danieli 11:32 abakora ibibi vyo kugira iki? Vyo kugwanya isezerano azobazimirisha akarimi keza. Mwene majambo Imana igiye kuba contre y'umuntu wese agiye kugwanya isezerano gikanguro twasezeraniwe. Iki mwacumvise? Umuntu wese agiye kwitambika imbere y'uyu muriro Imana iriko iracana, uyo muntu azohagwa. Ibi ndiko ndabivuga, hari impfu z'abantu batazo kugira amenye ico zavuyeko kora ko bagerageje kugira resista imbere igikorwa ciba. Umunsi umwe barakoze amanama, aba bantu tubabuze kuvuga no kwigisha muri iryo zina. Hari bacha bagira inama aravuga tumviriza, hari abari baradutse imbere yabo ntituzi irengero ryabo, barahoze ati nabo ntimurinde muragera mbega musanga muri ko mugwanya Imana. Umuntu abagira inama aravuga tumviriza, agasangwa atari Imana ntituzomenya aho ingene bazimye, mugabo agasangwa ari Imana. Ivyo twogerageza gukora vyose nta na kimwe tuzokwigera dushika, kuko Imana ntizibigwa. Imana ni nk'umuriro wa volka. Nta namwe ndigera mbona bariko barazibira volka. Volka ukene kuyizibira hunga ayiza guca. That's it. Nimba ari banki aho hantu kuraye amafaranga yahungisha. Mugani uzovuga ngo twubatse ngo kungene ngo volka ngo tuzako uruzi rw'umuriro ni nk'amazi. Amazi ntiyibwa. Amazi wayatwaye ahantu hayo arakureka kihorera, mugateza kuzogira iki kuhisubiza. That's it. Niko bimeze gusa birababaje, ariko amazi arisubizaho yibwe. N'Imana nuko nyene yibwa. Ashaka kubitwara igahora bakibaza ngo ihwanye nabo gose, ariko mu gihe gikwiriye irabahana bishize imbere y'amaso ko bikurikirana. Muriko muranyumva? Haravuze ngo izozimisha akanwa keza abantu bose bagereza kugwanya isezerano. But ngo ariko ndakunda iyo bivuze ngo ariko. Vuga ngo ariko. Vuga ngo ariko. Vuga ngo ariko. Aha. Ariko abantu bazi Imana yabo. Hari abantu bazi Imana yabo muri kiro kibanza. Hari abantu mwene majambo bakangutse muri kiro kibanza bazi egero. Abantu bazi Imana ya. Bara umuntu rero ati menya Imana yawe. Menya Imana yawe. Menya Imana yawe. Dawidi akonse ya Salomo aramubwira ngo uzomenya Imana ya so. Menya Imana ya. Utazi Imana yawe nta kintu na kimwe uri kurubaka kizorama. Ngo ariko abantu bazi Imana yawe. But the people who know their God. Abantu bazi ubushobozi bw'Imana yawe. Abantu bazi urukundo rw'Imana yawe. Urasa urukundo ruhingwe rusenda ubwoba. Abazi Imana yabo ni babandi biri yavuga ntibaranduka umutima.
barazi ko ntacabagerageje ataje gushobora kwihanganira niyo coza gikomeye bitubwira ngo izocigirike ibacira icanzo abazi Imana yawe ijambo ry'Imana rivuga ngo shall be strong abazi Imana yawe ngiki kintu kizobabako bazokomera wakire gukomera mu izina rya Yesu Kristo navuze ngo wakire gukomera mu izina rya Yesu Kristo abazi Imana yabo bazokomera rushaka kumenya Imana yawe ngo ube umunyantege rushaka kumenya Imana yawe ngo urogote kuma rushaka kumenya Imana yawe ngo wiyonjore mu kwizera Paul avuga ngo nituri abiyonjorora bakabivamo abazi Imana yabo nta munsi n'umwe babisingukamwo nta munsi n'umwe babivamo naho byose byobavako abantu bakabaheba base n'abanyina bakabanga bakabirukana abazi Imana yabo igihe cyose barashikamye. Paul avuze ngo ikangurira avuze ngo menya Imana yawe uzokomera. But the people of their God shall be strong. Bazokomera. Next. Ariko abantu bazi Imana yabo bazoshikama bakora ibikomeye. Bakore ibikomeye. Mu Cyongereza ndakuriye ngo carry out great exploits. Carry out. To carry out ni kuvuga ngo kugaragaza no gushira hanze mani majambo abazi Imana yabo bazokomera bamaze gukomera bazoca baterura ibikorwa bikomeye babikure iyo biri mwisi y'imhemo babizanire abantu ikico tugiye gukora numva amene ya muri kiro kibanza menya ishaka bigisigura egero ijambo risigura ngo change the position hindura position urimo hindura ikibanza urimo bavuze ngo ikangure vahuye uja handi va mu kamenyero uja handi va mu bisanzwe uje mu bidasanzwe egero means to change the position hindura ikibanza nta numwe aturika igikanguro acicaye mu byo kwa se na nyina bamubwira oya Imana ibwira Aburahamu iramubwira ngo va ngo aramubwira ati ikangure sohoka aho hantu urumva papa yambwiye papa inde urumva mama ashaka okay kutambwiye ico muhemu nawe ashaka muriko muranyumva hindura ikibanza umwanditsi w'Abaheburayo aribo namavuga ko ari Paulo kuko rangaje urana kari ya Paulo yaravuze ikintu gikomeye aravuga ngo nuko turengane ivya mbere vya Kristo dushike kugutunganywa kose turengane ivya mbere turengane ari ivya mbere vyo muri Kristo ivya mbere vyo muri Kristo ni imbabazi no gutsindanishirizwa no guharigwa ivyo ni ivya mbere ivya mbere vyo muri Kristo ni bikorwa vy'imfagusa kwihana ibikorwa vy'imfagusa gukora ikintu ushaka ko bakubona mugabe iyo wabirenganye ivyo usigara ukora ibintu kuko ari cyo ubereyeho turengane ivya mbere vya Kristo ni ivyo kumenya kurambika kw'ibiganza ivya mbere vya Kristo ni ivy'imibatizo ivya mbere vya Kristo ni ivyo kwizera aravuga ngo dushike gutunganywa ni kuvuga iki naho utangura kwinterpreta umugambi w'Imana naho utangura birivuga ngo yeretse abisirayeli ibikorwa vyiwe ariko Mose we yamweretse inzira ziwe bamwe babona ivyo yakoze ariko Mose yarazi kungene iza kubikora turengane ivya mbere egero birasigura ngo vaho uri uja handi va mukuma wumva ko ari uro kwa muri kuratamikwa uja ahantu nawe utangura gutamika abandi va uvuga ati Imana yamigisha Mana uje mu kindi kibanza uvuga ati Mana yamigisha yabo Mana zani migisha yabo va mu kibanza cyo kuvuga ngo Mana visa yanje uje mu kibanza cyo kuvuga ati Mana ndi nyegu y'ubwami bwawe aho ngomba niho nshaka kuba gira huvuye naho shitse Yesu arabwira ngo nimuze tujabuke tuje hakurya ikanguro no kuja handi gusenga kurundi rugezo para gusenga kwa kundi ati jaba vrema sindenze iminota 5 10 yo manatabuye babi vaho ukirakine guturiza ikanguro vaho hano utangure gusenga amasaha 5 ivyo bishoboka gute wewe gusa gira ubwo bushake azo gushoboza kubikora egero no guhindura ikibanza ica gatatu
kirengera nzokigaruka kwanyu. Egero ni jambo risigura ngo gufata ingingo, to decide, kudesida. Iyo umuntu akeneye guturitsa ikanguro hari ama decision. Ndashaka kuvuga ngo nayimana ko vraiment ngo Imana niyo yabishaka. Imana yishaka ko nawe ubishaka. Muri ko muranyumva? Imana yahejeje kubishaka. Uyu munsi keneye ko nawe ubishaka. Imana yahejeje gukora, ni wowe usigaye gukora. Bivuga ngo turi byaremwe byo muri Kristo, twaremwe kugenda mu bikorwa vyiza. Ivyo Imana yateguye ryari kera yahejeje kubitegura. Uyu munsi twatubwira iki? Tubigendemo. Egero birasaba ngo fata ingingo. Kuva uyu munsi utangure gufata ingingo kuvyerekana n'ubuzima bw'iwawe. Ufata ingingo kubijana n'umuryango wawe. Wanamuzi ko Imana iyo tuvuga ngo turabaganza, dushobora kuba abami n'abaheri. Abami sigura iki? N'abarongo, n'abafata ingingo, n'abashaka amategeko igihugu kiza kugenderako. Ico nico twagizwe, nico turi ngaha mwinose. Turashiraho amategeko. Turavuga ati kuva uyu munsi ekonomi y'igihugu igiye guhinduka. Tuvuga ati kuva uyu munsi ibiciro byaduze, turashaka kudesida ko ibiciro bimanuka. Kuko ari cyo twita administration parallele. Barya bafatira kubiboneka, twebwe dufatira kubitaboneka. Barya baraba bize bakaraba kagira ama etude baza gusanga kandi vyiza aho niho bageza kuko afisa karimbi. Ariko natwe mu rundi ruhande turavye ivy'Imana ivuga tuza gusanga Elisa yarakonditionye ekonomi y'igihugu ca Israeli. Aravuga ati ejo nk'aya mango ingero y'ifu igogoretse izobigugwa shekeri imwe. Niwe yadesize igiciro. Apote vyo muri ko muravuga wo urabizi. Ndabizi. Ikanguro iyo riba ikanguro rya affect amadomene yose y'ubuzima bw'abantu. D'abord murazi gituma ubuzima buguma buduga nibiki uravyumva. D'abord hari umwimbu utaba waduze. Umwimbu uduze ibiharage bakimbura hamwe baburaho babikwiza. Ntavyo kuvuga ngo urumva ngo igitoro caraduze biteza kumanuka. Uraza amafaranga aja mu biturire ingena ngana. Hamwe twofata ingo ku bantu bose bariko baragira ibiturire. Tukuva uyu munsi turabahindura ikibanza. Bave mu vyicaro barimo. Hajeho abantu bameze nka ba Yosefu. Birashoboka ko tudesida. Paul avuga ngo twiteguriye guhana. Dufata mpiri vyumvirwa mu mitima yawe. Tukabigomorera Kristo. Ngo kandi twiteguye no guhana uko tumva kose. Gufata ingingo. Icanyuma gisigura egero nje ndangirije ko no guhindurirwa amateka. Iyo ukangutse ikanguro ryaturitse mu buzima bw'iwawe ntawe uzosura kukumenya uko yari yarigeze gukomenya. Fati mugabo none niwe uwari karavugwa niwe vyabaye ryari bagiye kubazanya vyabaye ryari yo numva amene yanyu vyabaye ryari yabaye ico ryari yikanguro ryaturitse amateka y'abantu arahindurwa amazina y'abantu arahindurwa numva amene yanyu muri kiro kibanza ibi nivyo bigiye kuba bako mu izina rya Yesu. Nta musumi ikanguro ryaturitse ngo abantu bagume mu buzima bari barimo. Oya bwira umuntu rwande yo turarangije uti ndaba neza. Mubwire uti ndaba neza. Hindukira umurabe neza. Utiraba kadetaye kose kari mu maso yanje. Ati kuko ejo urashobora kutamenya. Shaka uzogumane souvenir. Barabazanya ya mpumi niwe canke siwe ngakada yoba we gute urya yari impumyi uyu munsi ashaka kuba bari bakuze nk'umuntu w'impumyi atabona ariko ejo bagiye kubona uzi vyose wabonye vyose wamenye vyose nuva mbere ya muri kiro kibanza abandi toya nuwo basa bagiye kukwitiranya ati sha urasa n'umuntu yitwa Audace nigeze kumenya. Umuntu wese asa n'ivyiyumviro bigezweho. Mwari mubizi? Hari amasura yo muri umwaka
wa 2022 muri 2023 hazoba ari masura yani niko bimeze. Amen. Egero menya neza, fata ingingo yo guhindura ikibanza urimo hanyuma cika. Ngiyo definition shasha y'Ikanguro ndabahaye. Menya icuburi, ufata ingingo yo kuva aho uri hamuca ucika icimana yavuze ku buzima bw'iwawe. Iryo niryo kanguro, utaritse ibiganza byanyu. Eliya Imana amubwira ngo ndakugenderera. Yari yiteze kubona ibintu bikomeye biteye ubwoba, ariko ntigeze abona Imana mu bisakuza byinshi. Wariko haza agacerere, haza agacerere, haza agacerere. Mutuma dusengere mu gacerere, haza agacerere. Ku mu gacerere, mu gacerere, mu gacerere ngo niho nzobakiriza. Mu gacerere Eliya niho yaboneye Imana. Muri ako gacerere urimo, reka Imana depose ikintu muri wowe. Imana depose ikintu muri wowe. Reka muri aka gacerere turimo Imana ishikira mu mpemu yawe. Muri aka gacerere Imana avugana n'ubwoko bwawe, vugana n'ubwoko bwawe. Ko turavuga ku bijanye n'ikanguro. Reka Imana depose umutwaro muri wewe. Reka Imana depose amarira muri wewe. Reka Imana iririre muri wewe. Reka Imana iborogere muri wewe. Reka Imana yiyumvirire muri wewe. Birambwira ngo uhoraho ari mu ijuru acishiriza mu bantu. Kuva uyu munsi umenye ko Imana igiye gucishiriza muri wewe. Abakera barifuje kubimenya, ariko ntibahawe kubimenya. Muhemu yarababwiye ngo si ivy'iwanyu, hari ababibikiwe, hari ababiteguriwe. Urakoze Muhemu yera, urakoze Muhemu yera, urakoze Muhemu yera. Garagaza icubahiro cawe muri ino nyubako. Uzuza ubwoko bwawe, umutima wawe. Mw'izina rya Yesu bave hano buzuye, barengewe n'ubwiza buremereye. Turagushimiye mwizigirwa kugira neza kwawe. Turagushimiye ibihe vyifujwe na benshi, ariko ntibashobore kubihabwa, bikabikirwa twebwe. Turagushimiye kuvyo ijisho ry'umwana w'umuntu itigeze kubona, ugutwi kwe kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umwana w'umuntu wateguriye twebwe abakunzi bawe. Ndagushimiye yuko atana kimwe mu vyo wavuze tutagiye kubona cambaye mu kiriko kirabana natwe.
mwami Imana utondeshe ubwoko bwawe ishengero ryawe nk'igisirikare nk'igitero cy'igisirikare cy'ubwami bwawe mu izina rya Yesu Kristo mwami Imana bagene batera ubwami bwa Satani bamunyage mu izina rya Yesu Kristo ivyo afise vyose yatwaye imiryango yabo yatwaye igihugu cyacu yatwaye abakunzi bacu yatwaye abagenzi bacu bagende babinyage babigarukane mu izina rya Yesu Kristo maze mwami Imana bagarukane umunezero mwami Imana bazanye imbambo z'ivyimbugwa vyabo gitanga cy'amahanga mwami Imana mu gihe babize bariko bararira ijambo riratubwira ngo ababiba barira bazokwimbura banezerewe ndasene ngo mwami Imana hamwe n'amarira uyu munsi uri kurasuka mu mitima yacu yibijana umutima w'Ikanguro wavuze wasezeranye muri kino gihe ndaseze mw'izina ryawe ry'ubushobozi mwami Imana udushoboze kugarukana mu nzu yawe mw'izina rya Yesu Kristo icubahiro cyawe umutamana wawe maze mwami Imana wubahwe wongere wubahishwe natwe mw'izina rya Yesu tuwe vya biti vy'imyelayo vyatewe n'Uhoraho kugira ngo imutere icubahiro ntaho tuzokwigera ducereza ntaho tuzokwigera duhora kuko ikirico gihe turiko turabwirwa ngo twikangure mw'izina rya Yesu Kristo udukoreze kubwo guturika kw'iryo kanguro wavuze uzobukoze tugukomeye amashi menshi mw'izina rya Yesu Kristo amen.